bahufise icumari y'abandi. Cegera ca kabiri ca Miss Kayanza Inarukundo Kerinina yasangiye ivya Noeli n'abagwayi bari hagati y'ijana 180 n'amajana 200 bagwariye kuri hôpital Musema, aho ubona yuko yari yazanye imfungurwa, arazana ibinyobwa ndetse n'amasabuni yo kubandanya bagira isuku. Kino gikorwa kikaba cari cashigikiwe na nyakubahwa Mustanteri wa komine Butaganzwa ndetse n'urongoye umutekano muri ako karere hamwe n'abandi bategetsi batandukanye. Uwaserukiye umuyobozi mukuru wa hôpital Musema yagize icashikirije abubahwa bari baje muri ico kibanza. Umuserukira igisaca umutekano mu komine yacu nziza Butaganzwa, namwe bashitsi bahire, namwe mwagendanye n'abayobozi, tugira amahoro n'ubumwe mu gihugu cacu no mu komine yacu. Ego abibona ahubwo ni nimboneka rimwe kuronka abashitsi. Murazi ko iyo turi muri kino kigo tuzi vy'inshinge gusa, ni kwama ku miti, ariko murumva ko duhereye ku gisabisho banje kudushikana ku Mana, murabona ko babona ko umuti sujya kwa muganga gusa, mugabo n'uyu muti badushikirije duhereye ko kaba uciye uturemesha muri umuntu wese arimo, kuko amagara gukitse ucumengo hari kibuze, ariko murumva ko tuguma turi mu maboko y'Imana. None rero ku izina ry'umuyobozi w'ibitaro atashoboye kugera ngaha kubera hari mabanga mufatiriye, turi niteka ntangere ryo kubakira. Karibu mwisange, turazi ko subwa mbere rero twebwe dufasha kugira tubakire, kugira ngo iki gikorwa no kwitati ubutumwa bwiza muje kurangurira hano mu burangure neza ko mwabitunganije, tukaba natwe rero tubemereye ko tuzaguma turi hafi kugira ngo ari bizagukenerwa turabifasha. Nkaba nongeye rero kubashimira kandi turabaye ikaze mu isange, murakoze. Icegera ca kabiri ca Miss Kayanza Inarukundo Kerinina yagize icavuze kuri kino gikorwa yateguye. Oze nyakubahwa Mustanteri wa komine yacu nziza ya Butaganzwa, nyakubahwa mujeje umutekano mu komine yacu, nyakubahwa muserukiye directeur w'ibitaro, nawe nyakubahwa mukozi w'Imana, nyakubahwa banyakubahwa twagendanye, namwe banyakubahwa twaje kuramutsa, ndabaramukije amahoro y'Imana. Kanangure ku mazina nitwa Inarukundo Nina Keri, sanzwe mvuka ngaha nyene Butaganzwa. Jewe iciyumviro nagize co kuza kwifatikanya namwe kuri uno musi, nagiye ndaganira bamwe muri mwebwe nyene bagwariye ngaha bamaze igihe kitari gito ngaha mu bitaro, barambwira ukuntu muba mubabaye muri ngaha kubera muba mumaze imyaka myinshi, muba mugwaye, bamwe ndetse n'imiryango yanyu itakiza kubaraba. Ndavuga ati kubera iki jewe ntokwiyumvira umunsi umwe nkatora nkagenda nkasangira n'abo bantu bagwariye ngaha, tukanezerwa basi n'umunsi umwe. N'iciyumviro cavuye bivanye n'umuntu umwe, nuko ntamubona ngaha, umuntu twari twaganiriye, rero niko kwiyumvira kuzoza tugasangira umunsi mukuru. Niyumvira kuri Bonane canke Noeli, muganda avuga ati reka tuzosangire Noeli. Rero urumva sinayi kubishobora ndumwe, baramfashije abavyeyi ndetse n'abandi batashoboye gushika ngaha. Rero naje ngaha kugira dusangire uduharage, turasangira uduharage, dusangire n'ifanta, kandi ndabashimiye cyane kuba mwanyitavye mukitaba kakamu nari nabatuye. Imana ibahezagire, mureme cyane, nimwihebure. Ushobora kumaza imyaka myinshi 3 4 canke irenga, ariko Imana yo mwijuru ibagire neza.
mwizere yuko umwaka ushobora guhera bamwe muri mwege batashe. Ntibiba byoroshe mugabo hamwe no kwizera no gusenga byose birashoboka. Bitwe duharage tuza gusangira naye nitwaje udusabuni dukeyi, ariko munyihanganire sinashoboye kuronka udusabuni two bakwira mwese, ariko nariyumviriye kuri aba mazi igihe kinini bari ngaha mu bitaro, ndavuga ati reka abari bo ndadushira utwo dusabuni. Mu wese mu bamaze igihe kinini aza gushobora kuronka udusabuni tune hamwe no muri maternité. Rero munyemerere uduharage nazanye tudusangire hama murakoze. Nyuma yo kumviriza ijambo ry'umwigeme yashoboye gutegura kino gikorwa ciza, habayeho umwanya mwiza wo gusangira n'abagwayi bo kuri hôpital Musema, aho ubona yuko n'abategetsi bari muri ico kibanza bagerageje kuyegereza bene gihugu mu kubabaza ibibazo bagiye bahura navyo mu gihe baba bagwariye kuri hôpital. Uwari umunezero uvanze n'ibyishimo, aho bahejeje gusangira hafashe ijambo umwe mu baserukiye abagwayi bagwariye kuri ivyo bitaro vya hôpital Musema. Tugire Kristo. Banyakubahwa mukaba musanzwe murongoye muri iyi komine ya Butaganzwa. Nyakubahwa Mustanteri wa Butaganzwa hamwe n'umuyobozi w'iri vuriro hamwe n'abapasiteri kandi n'abandi bategetse muri ngaha no kurirwa ndadondora. Turabagamburukiye gose ko mwaje kuduhoza. Turabashimiye, Imana ibahoze imbere tubaha amashi. Nukuri ngaha turi benshi tuva mu ntara zitandukanye, tugwaye harabamaze nk'umwaka, haramaze amezi nk'umunani, 5, amezi 6, amezi 7. Hanyuma rero Imana ibaje imbere uko murongo iki gihugu. Nukuri Imana irabashira imbere, ibakomeze, ibimutuzaniye muje kuduhoza. Ngakumwe Yezu yavuga ati ufise akantu z'agahuzu aragahuta gafise, ufise utwarya aragaha utagafise utadufise. Yeka ikintu cyose cy'umuntu atagira agifashishe mugenzi we. None bene wacu, bavukanyi bacu, muryango wacu, nukuri turabashimiye gose twebwe abagwayi ngaha ayi. Turabakengurukiye. Ibi mwazanye Imana irabihezagira, irabishira imbere, bigwire muronke ivyo muzoza muradufashishe, mufashishe n'abandi. Turabagamburukiye banyakugira iteka, nejo murazosubira muze kuduhoza, kuko aha bamwe turemerewe n'ingwara nyinshi zitandukanye. None banyakugira iteka, aho nimwagenda ku rugendo mwazananye, Imana ibashira imbere, ibaho umumarayika abaje imbere mushigana amahoro, hanyuma muze murabe n'abandi bari mu zindi ntara zitandukanye. Tukaba tubagamburukiye, Imana ibahezagire, tugire Kristo. Nyakubahwa Musitanteri wa komine Butaganzwa yatanze impanuro, yongera arakeza uno mwigeme yashoboye gutegura kino gikorwa. Bahiro Mana mushobora byose, nyakubahwa mwigeme wizewe mu ntara ya Kayanza, mu bigeme baciye ubwenge kandi bakaranga. Nyakubahwa murongoye igisata cy'umutekano muri no komine, nyakubahwa mwatwakiriye musanzwe muri mu bayoboye bino bitaro bikuru vya Musema, banyakubahwa twagendanye muri runo rugendo kuno muhingamo muri bino bitaro vya Musema, banyakubahwa bagwaza
namwe mugwaye banyakubahwa mukorera kuri bino bitaro mwese, abaje gusuhuza bose, umwe wese mu cubahiro iteka Imana yamuhaye. Tugire Kristo, tugire amahoro, Noheli nziza. Ndi n'akanyamuneza ntangere ko kwifatanya n'abandi mu gukenguruka no gushima iki gikorwa gihejeje kubera muri bino bitaro bikuru vya Musema byo gusangirira hamwe umunsi mukuru w'ivuka ry'umukiza wacu Yezu Kristo. Nimumfashe mwiteka mwese mufise, dukura ubwatsi dushimiriye Imana yatugejeje kuri uno munsi. Nyakubahwa mwaserukiye umuyobozi wa bino bitaro, dufise umunezero mwinshi. Ubwa mbere uko twasanze ibitaro bimeze mu rugendo twakoze mu mwaka uheze, ibitaro uko twabisanze siko byari bimeze. Bigaragare yuko akamo twari twabateye ko kuraba ingene mwokwagura inyubako ko mwakumvise kandi muriko muragakorerako. Mu nkuzu ubwatsi tubakengurukire cyane. Ikindi cya kabiri n'umwizero nabonanye abagwayi, nubwo bahamaze igihe kirekire biragaragara ko bafise ivyizigiro kwejo bazokira. Niki ni ikimenyetso ciharije cyuko babakurikirana mu bama hafi. Nico naco mumfashe tugishimira Imana. Ikindi ngoma nkengurukira Imana ni igikorwa cyateguwe n'uno mwigeme cyo kwifuza gusangirira hamwe n'abagwayi bo mwa bino bitaro bikuru vya Musema, na cyane cyane ko twumvise mu ijambo ryiwe ko vyavuye kubo bagiye baraganira bahamaze igihe kirekire. Rimwe na rimwe usanga imiryango yabo yararambiwe no kuza kubaraba cangwe batagifise amikoro kugira ngo bakomeze kubakurikirana uko bukeye uko bwije. Hariho n'abandi cyane cyane muri no misi mikuru usanga bari mu miryango bakibagira abari kure yabo. None nico naco ndagishimye ko vyakunze mu nteguro yiwe akaronka abashobora kumushigikira, maze agashobora kuronka bino biharage na kano gafanta, mbere n'isabune yashoboye kuza yikoreye ngaha muri bino bitaro. Tugira amahoro. Ijambo rero nyamukuru no kwifurizanya imisi mikuru, cyane cyane uyu munsi mukuru tugezeko wa Noheli. Burya mu migenzo y'ikirundi kuva kera na rindi mu misi mikuru nk'iyi abantu barasangira. Ni naryo ragi twasigiwe n'uwahoze arongoye igihugu cacu c'u Burundi, nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ni n'umugenzo dukenguruka cyane muri kino gihugu cacu c'u Burundi, kuko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi arakunda kugendera cyane abagowe. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi arakunda kuza gusangira n'abandi bafise amikoro make, cyane cyane abagwayi. Nibwo rugendo rero rwatuzanye, natwe tumaze kuvyakira nk'abayoboye ino komine, twaciye twifatanya nuno mwigeme, turaca ku nshuti n'abagenzi tubamenyesha iki gikorwa, kandi abatari bake baracitabiriye. None rero reka nshimire uwo wese
byakoze ku mutima akagira icyo akoze. Ariko hariho n'abandi bavyifuza mugabo bitakunze, nabo nyene turabibashimira kuko baramutera intege muri groupe yari karabiteguriramo, ari naco gituma nkumbure vyanakunze. Kandi namwe burya mwarasenze nico gituma Imana yabarungikiye abo kubiyumvirako. Mu gusozera, hambavu yo gusangira aka kanyamuneza kumukiza yatuvukiye, nagoma ndabasabe kutihebura, mwizere Imana. Umuganga aravura mugabo ugukiza ninde? Ni Imana yo mwijuru. Kandi Imana ntiyigera twifuriza ivyago. Burya ibi bigwara ni Satani abizana kugira ngo aze kutugeza, kugira ngo aze kunyaga imiryango. Ariko hambavu yo gusenga ndazi ko azotsindwa. Nje nsaba abaganga kubandanya mubakurikiranira hafi, muze muranabaremeshesha ijambo. Burya ijambo rirakiza, ijambo riravura. Mwijambo uno mwigeme yavuze, uwo bita Miss mu bamisi bakayanza yabaye ngo wa kabiri, nkuko twabibonye kuri kino gitambara yambaye ni gifaransa handitse ngo deuxième dauphine, no kuvuga yabaye umwigeme agira kabiri mu bigeme baciye ubwenge kandi bakaranga. Novuga ko ari iteka Imana yamuteye kubona kumbure yarashoboye gushika muri ico kibanza, kuko baba arabigeme benshi. Turamushimiye uyu mutima w'urukundo, uyu mutima w'ubuntu, uyu mutima wo kwiyumvira abandi. Tumusabiye kuwugumana, izo ngabirano zikure muri we, iryo tara ntiryigere rizima. Kandi turatera kamo n'abandi bigeme kwijukira ibikorwa by'urukundo, kwijukira umwete, kwijukira amahiganwa. Turamushimiye rero, ariko tumusaba kwigisha n'abandi bigeme nkawe ibi bamushimye, avyigisha abandi. Ubwenge, ubuntu, indero runtu tubikura mu kibano, sivyo none? Kandi birandukiza, ingezo nziza zirashobora kwandukira abandi. Ntazovyigumane kugira binyuma yiwe nabo baze batera intambwe nk'iyamaze gutera. Sivyo gusa ndiko mbwira, ariko mbwira natwe bw'abavyeyi kugira twigisha abana bacu umugenzo w'urukundo no kwiyumvira ku bandi. Nagiye mbona aza kubimbwira, kandi ntiyabimbwiye imbere y'abandi, yabimbwiye yamaze kubibwira n'abandi. Sije nabimushizemo, ndatangara ariko aranterereza ngo uranshigikira, ngo nifuza kuzosangira n'abandi mu bitaro. Numva umutima wanje urakozweko. Ni vyiza ko turera ibikura, tugira amahoro. None rero ubundi yavuze ngo mugahe umutima, ngo ntimugahe. Kumbure yitwaje kamwe niko angana, mugabo tumusabire gukura kugira hirya ejo niyagaruka azoza azanye tubiri kugira twongere. Tumusabire kugira ngo agire umugisha mu byo akora, kugira ngo hirya y'ejo aze arengane isabune ashireko n'umwambaro w'igikwembe, sivyo none? Nta yandi majambo norenza ko
nsozere ndabasaba kubandanya musengera umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi. Nubwo mugwaye ntimwibagire agasabisho, kandi ntimwibagire gusengera igihugu cacu, ntimwibagire gusaba amahoro n'umutekano. Ivyo nivyo bizodushikana ku iterambere rirama, kuri ya mbono y'igihugu c'u Burundi cifashe, igihugu c'u Burundi giteye imbere. Kandi abatari bake muri mwebwe ndabona muzoshika kuko harimwe abakiri bato, hariho n'abatazohashika. Mugabo twese duhamagarirwa gukora kugira ngo abadukomokako baze babandanirize aho tuzoba twari dushikanye. Mu kurangiza, nyakubahwa musitanteri wa komine Butaganzwa yabwiye abari ngaho yuko muri bino bihe bo kwirinda basesa nkuyoze. Tugomba kuja mu gihe c'amatora, nimuze mwumvire basesa nkuyoze. Ubu hariho abagiye gutangura kunyuragiranwa no ngaha mu bitaro bazoshikayo baje kubigisha ibitari ivyo. Nimuze mubaha amatwi tugira amahoro. Ubu turavise amahoro n'umutekano, dukeneye iterambere kandi rirama. Abazoza kubahenda ntimuzobemerere, twigumire mu iterambere. Hama abanyamigambwe nabo bahiganwe, twe tuzoja gutora tuvuye kurima, sivyo none? Ntibazobasamaze ngo muti bikogwa ngo mugume mubirika inyuma. Baravuga iyo migambi bashitse mu mitumba muyumvirize, hama mwigire ku mirimo. Umunsi w'amatora ugeze, tuze dusidukane n'iyonka, tuzinduke kare tugende dutore, hama twisubirire ku mirimo yacu. Tugira amahoro, dukeneye igihugu kiri mwinjya, sivyo none? Twe twikenereye yinjya. Hari amadolari mukeneye, twe twikenereye yinjya. Tugira amahoro. Aha mu bitaro hari bitoro mukeneye, twe twikenereye yinjya, sivyo none? Twikenereye ibigori, twikenereye ibiharage, twikenereye intore irengarenga, twikenereye ivyema. Kuko ivyo vyose tubivise, ivyo bindi vyose baguma baduhendesha kugira basambura igihugu cacu, tuzobironka. Tuzoronka umwimbu, tuzoshora. Kandi dushoye twebwe ntituba tugiye kurondera amadolari, tuba tugiye kurondera amafaranga y'iki y'amarundi, sivyo none? Muze turime. Turashimiye Imana ko duhimbaje uyu munsi mukuru wa Noheli. Imirima yacu iteye igomwe, sivyo none? Irateye igomwe. Nta kindi dukeneye atari uko leta y'u Burundi ibandanya kudukurikiranira ibijanye n'ifumbire, sivyo none? Kugira ngo dushobore gufumbira ibigori byacu neza, kugira ngo dutangure gutanga avance y'ifumbire y'impeshi, kugira tuzoshobore kuronka ibiharage bimeze neza. Tugira amahoro. Nsozere rero ndabibutsa mwe muri mu bitaro ko wa mwimbo wari wegeranirijwe mu mahangari, leta y'u Burundi yawugarukanye muri twebwe bene gihugu, kugira ngo abakeneye ubugari bagende ku mahangare kugura, muronka agatsima. Muzobandanye mujya mwino misi mikuru mukurindira ko ivyo twarimye mu myonga vyera neza. Tugira amahoro. Kubatabizi rero, ikiro ni 2,200, kandi uno munsi mu mabotike vya ikiro c'intete cari kigeze ku 2,500. Murumva ko leta mvyeyi, leta nkozi ari iyo gukengurukira cyane. Mumfasha ahubwo tuyihe amashi menshi cyane. Niko ayo majambo rero nsozerereye ko ndabifuriza Noheli nziza yo mwaka wa 2024. Ndabifuriza kandi
n'umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2025. Imana ibahezagire. Ibirori byo gusangira n'abagwayi bo kuri hopitale Musema bikaba byasozerewe n'igisabisho. Imana udukunda kandi utwitayeho, ineza yawe ngo ntawe yidondora, kandi ijambo ryo ratubwira neza ngo nitwagendera mu vyagezwe nawe wewe uhoraho, ivyo tuzogusaba vyose ngo bizotugendera kuno. Turagushimiye umwanya mwiza w'ibikorwa vyiza vy'amahoro vy'urukundo Mwami Yesu watugaragarije ngaha muri iki kibanza cyo kuri ibi bitaro. Data watugiriye neza, reka nyaguhora ku ngoma uhesagire abatunganije ibi bikorwa, ubagirire neza. Urukundo rwawe rumaze kugaragara Mwami Yesu muri bo, abo barugaragarije nabo babishimye ndetse babahezageye batura kumugisha. Reka nawe uri mu ijuru uvyumve wubahe ndetse ngo ubagurire imbibe. Reka nyaguhora ku ngoma wumve uri mu ijuru ubagurire imbibe, ndetse n'ikindi gihe kibereye ngo bazobashishikare kubikorera n'abandi. Mwami Yesu, ayo yaramashimwe yabagiriwe neza.